Bakunzi bimbonesha kure Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ku mpande zose z'isi. Uno musi turafise umutumire wacu, turamusaba ngo abidondore. Umutumire wacu kaze kumbonesha kuri Axia Vibes TV, none turagusavye ngo bidondore abariko baradukurikira. Hama jewe nitwa Shimimana Diane, bakaba banzi ku mazina ya Diana, nkaba niga muri lycée Jenda, yitwa lycée Étoile de Montagne du Jenda, hama hafite imyaka 19, hama nkaba ndi umufinaliste mpeze mu mwaka, nkaba niga muri section science, biologie, chimie, sciences de la terre. Ego Diana, kazina k'igisirimu kagezwe. Turaguhaye ikaze kuri no mbonesha kuri Axia Vibes TV. Wisange wumve kumerewe neza, wiyumve kuri Axia Vibes TV. Turabona uri umwigeme ugezweho, wambaye n'agapira kanditseko utuntu tugezweho dutanga akanyamuneza. Smile no kuvuga ihiga Diana. Smile no gutwenga. Ni mukiye kiri. Ego, icongereza umvura cishako umufinaliste nyene. Ndagerageza. Ego. Diana, turaguhaye ikaze kandi tukwifurije na Pasika nziza. Oya twese. Wayihimbaje gute? Pasika rahimbaje neza. Ego. Wayihimbarije he? Watubwiye ko wiga muri internat. Wari muri internat canke wayihimbarije he? Oya, natashe muri vacances. Haba nayihimbarije ku Kristo wo kuri Paruwasi Saint Anne Musaga. Nayihimbarije. Ego. None ga Diane canke Diana, kw'ishure vyagenze gute? Ishuri vyagenze neza. Nubwo kumwe twese byagenze nabi. Ego Imana yampaye ubukomezi, ndashaka kuvuza pourcentage, ndavuza nka 5%. Vyakweli? None habaye hagati ya trimestre ya mbere n'iya kabiri vyagenze neza? Ya kabiri ni igiki catumye bica amanota acaduka nkuko witubwiye? Yego. Nkuko nari umufinaliste mbasabwa minengo. Bavuga yuko uri mushasha muri terminale. Haragukanye. Haranganze nubwo ko byahanze. Yego. Gusa nyene deuxième trimestre narabonye ukungene bakora, nagenda baza abagenzi banje bahejeje, barambwira ukungene no kwiga, cyangwa ukungene bimeze, ukungene umwete ushiramwo. Yego ndashobora gushiramwo umwete, yakurikiza n'izo mpanuro abagenzi bagiye baramba. Usanga vyagenze neza. None igice ca gatatu coco ukibona gute? Coco kweli ndabona nzosubiza. Harico kizobona? Yego. Ego, urumva diplome wewe urayibona gutya? Ndayibona kandi nzi ko nazi bizogenda neza. None wewe usanzwe uvuka he Diana? Naje sanzwe napfukiye ku Musaga. Yego. Ku Musaga majahe, Musaga ni nini ya cyane? Ku Musaga muri kati twa Gikoto. Ego, ni umuvuka. Ego, ufise abavyeyi, ufise abo muvukana. Meze gute? Ufise umuvyeyi, ndafise abavyeyi, gusa papa sinigeze ndamubona hafi mugabo mama arahari. Nabona kuze mbona mama cyane rwose. Yego. Hama tukaba turi babiri, nkaba ndi mukuru mu muryango, twafise mutoyi wanje mu wa gatatu. Wa gatatu muri primaire. Mu gatatu primaire. None uwo muvyeyi wawe ari hehe? Arashari ku Musaga? Uwo muvyeyi wawe mama? Mama tachobora ku Musaga. Kandi mwarasangiye Pasika? Twarasangiye Pasika. Ego. None Gadiya, wo ducira ku mayange mu buto bwawe. Wewe wakuze gute ku Musaga? Byari bimeze gute? Ku Musaga byari byoroshe mu buto bwanje, kuko umuryango wanje n'ubwa abantu bari bishoboye cyane rwose. Navukiye mu muryango utishoboye, mama nta kazi yari afise, kandi nakuze mbona umuvyeyi umwe, papa barabanye igihe gitonya, mu mwana mutonya, baca baravana. Numva
umusaza sinzi papa nakuze mbona mama umva mama niwe yakora byose niwe yapambana n'ubuzima kundondera ubuzima ibyari byoroshe kuri icyo gihe mama ntacyo byari afise byari byoroshe cyane umva nakuye mu buzima butoroshe hanyuma hageze imyaka yo gutangura ishure mama ariyumvira umwana wanje bizogenda gute ifone bizogenda gute gusa nyene arasenga imana ntibura inzira nyinshi irarabigeza iraja mu bavyeyi umutima mweranda araja mu bavyeyi bamwe bamwe hama abavyeyi barumvira agatima akamutima mweranda barakukiza iko c'urukundo yego ubona ushaka gushimira cane cane Kati Inyasi yambaye hafi yego araheza aragira umutima w'urukundo gufasha abantu bikora yego nkaba narindi no muri abo ndafite n'abandi bagenzi baje abandi bana ego ntaguciriyemwo iyi mbonesha kure yacu Axia Vibes TV ni mbonesha kure ihereza iteka abana igahereza iteka imiyabaga abakuze abasaza none wewe mu buto bwawe ikintu uvuga ati cyaraguhaye iteka ni giki ego ikintu cyampaye iteka nuko imana yansigamye kwanza yambungambunga kuko mu gihe mama yarafisira akabona abanye na papa nabi hari benshi baca bagira bakaca bakururira yego imana yaransigamye yego ndavuka yego irangira neza hanyuma muri ico gihe cyo narigeze gutangura ishure amatabona mama waye yashaka kuntanguza yego iteka mvuga mfise ubuntu ko nyene niga ntari umwana wo mwibarabara nshima cyane rwose kuko hariho abandi bana nkanje bapfuriye muri ubuzima yakuyemwo batashoboye kuronka inoteka yego nivyo gushima imana cyane rwose ego Diane turagushimiye cyane urega Dia wowe uri umukirisi batubwiye ko uri umukirisi wo muri Paruwasi Sainte Anne waronse amasakaramentu yose warasangiye none Gadia uduciriye ku mayange we kazoza kawe ugapanga gute niwaheza amashure aya yisumbuye uzocugira iki ubukurikira yego niyo naheze amashure rêve yanje namwe nifuza yuko yobaheragise nuko nominale kuba umuganga kwiga medicine kubera iki ushaka kwiga medicine ni igiki kibu uvuga ati jewe kubera iki kintu numva ashaka kwiga medicine yego cyane ngomba kwiga muri domaine umva umusaje femme nkaba umuginecologue kuko nshaka kwakira abavyeyi ndakunda kwakira abavyeyi yego abavyeyi baja kwibaruka iyo ushaka kuzozura urakira wongera ubavura ubahereza impanuro yego none wewe muri kazoza nawe urifuza kuzogira urugo ukagira abana yego cyane canke uzoba umubikira ko n'ababikira bariga ubuganga bakaba abaginecologue wifuza kuzoronka umuryango nawe kugira ngo tera imbere nabo nyene ubabona abana bawe bariko baratera imbere none Gadia ndakwibariza haba mwijenda haba muri Musaga haba aho ugendera hirya no hino ugwaruka wewe urubona gute muri ino minsi yego nkajewe mbadi muri interna kwaje kangurire muri communauté mbambayemo kubera kenshi mbandi kw'ishure muri interna nko kw'ishure abagenzi banje bakuta abagenzi banje bari mu myaka mfise nko kw'ishure hari ibintu bya kantine urumva uca usanga wumva hariho imigwi abana baba bafise amamuwaye nyene menshi bafise uburyo n'abandi baba bafise amamuwaye nyene kagereranye n'abandi byase kwa petit usanga nkabarya badafise amahera ntashaka kwakira ibyo bafise usanga agomba kukigereranya nka mugenzi we iwabo afise ibintu usanga rero
nta mahera afise aguma abona aje muri kantine yego nk'ibintu hakora tuba twebwe amakotisation kubona ibintu ntafise amahera yo kujamwo mva usanga ntashaka kwakira ivyo Imana yamuhaye donc akaheza kubirondera mu bandi akaheza aratelefona nk'abandi bamwungikira amahera abavyeyi kuko abavyeyi bobo ntayo baba bafise usanga akayarondera mu bundi buryo bubi usanga ni donadone usanga ati wenda guhaye iki nawe niwaza uzontuki usanga bibaye ingorane hama iyo shitse muri vacances naho uko ndabibona abagenzi banje naho ni nkuko nyene usanga bariko baja ntuvuga yuko bakunda ikirori usanga je ntabaye umusitari nka naka ubuzima ntibushobora kugenda neza rero fo yuko burondera usanga ariko aburondera mu bindi bintu bibi biciye mu nzira mbi y'ubuhumbu akemera akaja mu buhumbu akemera kugira ashobore kuronka ivyo bintu yifuza bugatakara kubera kuryoherwa nk'isegonda mikeya gusa ugasanga akararugita ubuzima bwiwe bwose none ingaruka mbi kenshi zikunda kuba ku bigeme bitwara gutyo zoba ari nk'izihe wotubwira ego ingaruka zikunda gushika nuko iyo bagiye muri ivyo baza kumenya ingaruka mbi mu nyuma byamaze kuba ko washaka kugenda kuryoherwa mu misogonda ibiri usanga uko urarogeta ubuzima bwawe bwose nk'aho baja mu bihumbu nk'abasuti nko ku bakobwa usanga bagiye nko mu musambanyi baragira umugera wa sida usanga igikomere kizigera kivaho mu buzima bwabo usanga baratwaye inda usanga iyo nda barayihakanye nawe usanga ntafise amamoye yo gushira kuri uwo mwana usanga rero bibaye ingorane ni hamwe usanga bari mw'ibarabara badafite ico bakora none nk'abo babwiriye umuntu yamenye Imana n'umuntu yamenye Imana comme conseil nohanura abagenzi banje n'apote ubuzima babayemo bwakira kwakira ico Imana yaguhaye ugashima kuko Imana yaremye abatunzi n'abanyuze n'abakene ko iyo haba abatunzi gusa nta muntu ari kuja sibaza ko hari umuntu aja kuyisenga sinavyibaza rero ifoko wakira ubuzima bwayo ukabwakira cyane cyane ubona mu muryango wawe utameze neza ugasenga Imana cyane rwose ugasaba ubukomezi ugasaba Imana ikakumurikira yego ugasenga n'amahefe bakabaheza none nsubiye inyuma gatoyi Diane canke Diana watubwiye yuko mu bihe by'amashuri yawe wagiye uraronka hirya no hino abantu umutima mweranda yagiye aracako kugira ngo ushobore kwiga ushika aho ugeze ubu abo bantu babwiriye aha kuri Axia Vibe TV yeri cyo babariye yeri cyo bifurije ndahe cyane ndabifuje pasika nziza muri bya hasi yego hanyuma ico nagomba kubabwira nagomba kubashimira cyane rwose ko bagamburikiye umutima mweranda kuko ni bake baba bafise ibintu bashaka gukataja mu bandi bataba bifise ni bake bafise uwo mutima cyane ndashima ko bagize umutima wo kumviriza umutima mweranda kuko ni kenshi umutima mweranda aja mu bantu ntibamwumvirize bakamutera akagere so uwo ndashima cyane rwose umwe wese ahari uko yitanga kuko ni benshi mose uko yitanga uburyo afise yego ni umushimira cyane rwose ko yagambukiye umutima mweranda umutima w'urukundo ego Diane ndibaza iyo uri kuragenda mw'ibarabara hirya no hino canke mu mihana urabona abantu batifashe urabona abana mw'ibarabara hirya no hino abashonje abashera wewe ari nkamwe Imana niyakugira umuginekologe akomeye cyane ahambaye abo bantu uzobafasha
yego niyo waba umuganga Niyo waba umuganga. ubuzima ukabubamwo ugahezagirwa abo bantu uzobafasha iki? yego icyo nifuza Imana yampezagira kuko nanje nanafashije ndifuza nanje yuko Imana yongeza aho nifuza kugera ko vraiment nofasha abantu ikintu cya mbere no kwitaho abantu babikora yego nico ukabaha iteka bakumva yuko n'abari abantu yego kandi bubashwe ndagisenga cyane umutima mwanda azokinkomeza kuko ndijeje nyine ntavyo no kwishoboza kuko hari abantu usanga bakuriye mu buzima buto gusa bagera kugera hejuru usanga babagira ubuzima babaye nanjye icyo nifuza cyane rwose ndi umuntu ntashobojwe na mutima mweranda ntavyo no kwishoboza rero icyo nifuza cyane rwose nuko umutima mweranda yonje imbere cyane rwose ikaba umutima wo kubona inyuma ingene nakuze yego nanjye nkaraba ico fashije bene wacu ego Diane merci beaucoup none hariya muri interna uri muri kohari nta kohari urimwo canke imihari konze ko muri interna ibyo bidahara yego muri kohari yitwa gute none turimbira akarimbo ka Pasika gatoyi agace gatoyi gusa ego Kristo yatinze urupfu Kristo ni muzima Kristo yinjiye mu batabarukanishe ndashoreye impuhwe zose ale ale aleluya 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 mwana w'Imana dukunde nk'ibitsindo dukunde uw'indushi zihora ziririmba kuko yazicunguye aleluya 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 urakoze cyane Diane turacari kuri Axia Vibe TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu twese ikiganiro turakibandanya ariko kiri ku musozo none Diane aha turifuza yuko ugira akajambo uvuze kuri iyi Axia Vibe TV ubwiye abantu bakora dukurikirana mu mihingo yose ku isi aho ikagera yego cyane rwose ndashimiye abariko badukurikirana yego ndabashimiye cyane rwose yego ubipfurije iki ndabifurije Pasika nziza bazibandanye bagendera umuco yego Pasika y'umwaka ibahindure nibasiga uko bari yego bagendera ibintu baba abantu bashasha yego bahinduke bagendera ibintu by'Imana babone Imana mu buzima bwabo yego cyane urakoze cyane Diane turabakengurukiye mwese mwako muradukurikirana kuri Axia Vibe TV kino kiganiro cyakiremeshejwe na jewe Akimana Anike tukaba tubasavye ngo mugire s'abonner mugire n'amakommentaire kugira ngo tumenye ko mwabonye ikiganiro amasuggestion yanyu kugira ngo tumenye ingene tuza turiyameliora uko iminsi igenda naho ubutaha murakoze